kamera tanguye kubona ndi muri Canada je nkorera muri Canada niho nkorera ibikorwa vya misi yose ndakubonye ndavuga ati nashike ngaha mu Burundi nzomurondera uri umusore mwiza ndabibona kandi n'amafaranga ndibaza urafise nkuko uguma bivuga nyene sivyo genda vraiment utoronka undi mukobwa mungana je ndekana n'ubuzima bwanje shaka migo ubuzima shaka ngiraho nigejeje sivyo ubu unye urashobora kungaya ngo nkora akakazi ndekana irindira umuceri wanje kuko nkubunye boss ajya agasanga duhagaze ngaha anye ubu natabani kateka franga za kumwezi tuza kubi wawe mana yanje bye no diaspora oya si mu diaspora ndo kwashimye wewe STV every story matters. Yes, hello guys, akunze ba STV. J'espère que mumeze bon, mumeze fresh. Je meze neza murabizi namko dukundana. Ndashaka tuparamutsa abari mu mande zine zisi ziri different. Ndabwira ko ndabakunda cyane kandi murabizi. So ndi kumwe rero n'uyu munyakubahwa simjudina sidanagibuka neza ari arimbwi. Rero reka ndamwe kwanza abaramutse naje nisindamuzira ntimumuzi. Isawa boss. Meze bon. Bon meze neza. Mwitwa bande ku batabati. Nitwa David ni amazina yanje. David wamize mbwira ushaka amata kamera ariko ushaka kumbwira mugabo nshegeze mbwira ni iki rero. So cyambere je naje muri vacances. Mba muri Canada niyo nkorera. Narabonye ikiganiro mwakoze nyambara umukobwa yitwa gute yambari Nelly sindamwibuka neza. Nelly afisi gitambara cha rouge. Nujyanye naramubonye ndavuga ati ko ndi gaha mu Burundi naravye ubuzima arimwo ndavuga tujya maneka ndamufashe ndamushikire ndamufashe ndabico no mukorera ndakona muhindurira ubuzima hamwe ankundiye namushira no mu rugo opete sikubango ushaka kumufasha uvuga ati ko amukunze waramukunze like bo byose birimo mugabo gusa gikuru no kumufasha ndamuhindurira ubuzima ndamukure hajya ntari yes mbavuze ngo uba muri Canada nyine niyomba ubone ko na iPhone ba diaspora ni atari so turi deja ndazi ari hajya na ari hajya akorera ngaho canke hari yepfo me urazi ko twavuye ari yepfo tubwiye ko atari yari undazi ndusi ko ari ngako ntandi hantu abari kumva ko ari akora imirimo yiwe ya misi yose tugende ndamukwereke me sinzi ko biza gukunda rero urakuze tugenda tukabona wowe uraza kwivugira nagisu nanisha panda je ndakuvugiye ko yarakemera urumva ukuntu idolari ryaduze asha sinzi nyene umva rusanzwe umva waramukurikiranye uravuga ati no narabibonye nabonye mengo gacunga imiceri sivyo nese ngujya nyene mwana w'umukobwa nkujya gucunga imiceri vraiment happy katurabe tuganire ndamuganirize ntumvirize kaza kuvyemera tavyemera nako nyene ntakundi naco tugende rero abantu baba diaspora ndatudaja gushora kuwaca aha urashaka kwasinga nakandi nani barari meze neza tuje ngo duce ngaha turabe mana yanje eswe kameraman urabe gusa nute kamera yanuzenya mama ati nigahere mana ya Yesu Kristo go baby Nere makuru imisi meza ndakubise kutubise umuntu none rero kure kwita bingahe wewe Cengera henshi ko basi hamwe nakora kujya mutama nizi ko baciye bawugenya naho bakije kunyishiramo umva rero aca ndangira akazi hanze kwa nta handi yari afise wene aca ndangira akazi ku mugenzi wiwe ariho ngaha ndiko ndakora mbe ubu ni sawa arakiza mugabo
ubu narakize none irya mitsi wanguriye nyene yarafashije kabisa. uyo ashaka ico muyaga agomba makazi sinzi hinge tumve Nelly meze neza. Izina ryanje warimenye gute? Yarimenye gute menye? Warimubwiye? uyo arakuzireka Hanze he? imubwiye kwibwira So ma micro. Firiza Nelly. Nakubonye rya mbere nabonye ibiganiro mwakoze na Miri. Kamera tango kubona ndi muri Canada. Je nkorera muri Canada niho nkorera ibikorwa vya misi yose. Nakubonye ndavuga ati nashike ngaha mu Burundi nzomurondera. Ndamvugisha teje ko nka telefone nafise. Ndabona ko ubuzima muri mwe atari bwiza ndavuga ati uyu mukobwa nzomurondere. Ndabisho twavugana. Je mbona ubuno buzima burimo sindabwishimiye nabwiye buke. Makazi basi none kandi makazi vraiment bugivya neza. Basha basuma akazi. So akazi siko gakuru. Cyambere numva nshaka ndagutware. Ndakure muri buno buzima ndakure muri iri shambo rimwe. Hani nzoka yo kujya. Uri umwana w'umukobwa. twigige gatonya hihi je naona hapa tire mubwire Urumva uri umwana w'umukobwa. Kubona uri mu bintu nk'ibi. Hamishamba. Nibinjohera nabwiye buke. Ubu ni buzima. So n'ubuzima. Gusa icyo ushaka ndagufasha. Shaka nuko nokura ngaha ndagutware muhiye ndakugere neza ndakwambika impuzu nziza use neza mbona Kugira untware kugira habiki. ngoma ndaguhindurira ubuzima ndakure kwanza muri ubu buzima urimo gusa nakubonye ndavuga ati umukobwa amajambo make nagukunze vraiment Miri ibi nibyo wanzanye Mirima uravye n'ubuzima ndimwo sinenzi uko kubaho kukazana umuntu ngo aje kundiraga jewe sivyo je ndi kumpangayika ngo n'ubuzima bwanje sivyo ubuzima bwanje uraziyo bwavuye intango urayizi uraziyo byatanguriye Ubiriza ubuzima bwawe ndiko ndabutahura kandi uba ntatahura ubuzima bw'iwawe uyu mwanya se mba naje ngaha please umbabarire sinde mu bintu by'urukundo ubuzima urimo sindabwishimiye anabukiye buke nabanje kuvugana na Miri nayimubwiye bikwiye namusobanuriye ko nawemera ko tugenda uze tugende ndagukure ngaha ayo maronko ufise nayi wawe nanje ndiko ndondera yiwanje ejo hirya yejo ubu kakazi nyene uri kuragaya ndimwo hari igihe kazozamuka sivyo hama ibindi navyo vyiko uravuga vyo muri Canada vyo kunjana vyo kungira umugore wawe umukonzi donc biviramo nyene n'umugore sivyo kungira umukonzi vraiment uri umusore mwiza ndabibona kandi n'amafaranga ndibaza urafise nkuko uguma bivuga nyene sivyo genda vraiment utoronka undi mukobwa mungana je ndekana n'ubuzima bwanje shaka migo ubuzima shaka ngiraho nigejeje sivyo ubu unye urashobora kungaya ngo nkora akakazi ejo kanyuma uganira mutaho ntiyakugaye abwo kumutahura nabi kubera nyina je nyiyemera ko ngavuye muri Canada ntiyakwiyemeye ko yavuze ati ariko arakubwira iyo yaje akomoka urumva ko yaje muri vacances yarakubonye shaburana naka musabye si mubi kandi urazi iminsi yose ko proposition yaba oui ou non ego si mubi me gusa nambabarire sindi mu rukundo sivyo please mbabarire okay haburi ngiye kibura kiko kakuzibira basi ubu buzima bwawe urimo rwo wishimiye ubu nyene ndabwishimiye kuko bwaranyigije kubaho karanyigije kubaho nyene atakintu ufise karanyigije kubaho nyene fyonje nkamenya kuvyihanganira byose n'ibintu byagiye nyene biranyigisha nyene n'ubuzima nyene ndimo sivyo yaba hatari ubuzima sinari kumenya yuko uko isi imeze ubu naramenye uko isi imeze okay majambo ke isi warayibonye ngene imeze kandi ndazi niyo uri kurasenga usaba Imana izo guhindurira ubuzima sivyo none iyo uri kwasenga usaba Imana guhindurira ubuzima bibaza kuko Imana izo buguhindurira mu nzira yiye kaka wanje ndakubwira amabarira ntabyo urukundo ndimo nicyo gusa nicyo navuze hama Miri nawe uravye n'ubuzima naciyemwo nk'ubu unye nta rukundo nkifise Miri nukuri kw'Imana nta rukundo mfise ku bahungu ko abahungu narabonye ko nabana babi araza yiyorobeka ejo araguta sivyo abahungu n'abana babi cyane ubu naramenye ubuzima icyari mu diaspora kazi kawe mu diaspora kubwiwe Mviriza Miri mbona tuzokomeza gutakaza umwanya yavyumvise ivyo namubwiye
mbona yuko uza kuvyiyumvirako hanyuma nzogutuma uze yamba azoba yaravyiyumviriye canke umuzani dusangire twicare dusangire kwanza tuko turaganira ngaha mbona n'uwundi umengo narakimwe ariko aratahura inzara nushonje nabona ko niko ndarya umusigati basi uze gutora umwanya aze kuzana mire duhurira ahantu tuganire tute nabyo kuganira ntabyo ibintu nakubwiriye ngaha aho handi si no bikubwirira kandi mbabariye cyane ko kandi goye uzoronka problem ko umugabo mwiza ko ndabona umengo umuhungu mwiza y'igihagararo utokundana naje umukene sibyo mbabariye ndakunze ko nyene n'ubukene bwawe Nelly oya ame abantu bazi icyo babashaka sibyo babashaki bashaka gusa gupomporana nyene banacekecuana uko banamariza nta bindi baba bakeneye sibyo gusa yavuze ko umubera umugore bose bazavuga uko nyene n'abambere bantaye baje bavuga uko nyene gusa unahuye nabi kuba naje ngaha nari mfise ibintu naja gukora kandi kuba nutakaza umwanya nza kurondera wewe nufate nk'umengo nta bwenge mfise kurukwana tayo umwanya ndaza ino ahantu hari abakobwa beza bameze neza bari ahantu heza vraiment kandi ugenda kubaraba gusa kubera iki nashimye kuja hari kubera iki nashimye kuza kuraba wewe cyo kwanza ciyumvireko mbabarira basindiyumviye so guhinyisha ndumva wemeye sineme yumvise muze yego mbabarire nzomuha basinyisha gusa je urukundo ubunye ntiruranzamo narindire igihe uruzonzamo ndeza ndamwemerere cyo gituma byati nandindire Diaspora dollar chapanda twende urikuranga ni dollar ryaduze kazuza kumwemera ryagabanutse kazi kawe urakoze cyakuza kunda abanyene kunda ndaya mushira abandi ngaho mba mbere ndanashonje ntaranzanira n'injya urakuzanira injya ngaho tufungura gute sinzi ko ari umukozi wa boss mbona mu mukobwa araho nyene anzanira injya aho baragomba amasharo kwiye dimire ku kwezi sha dimire mu mafaranga y'u Burundi ndavuze icyo mvuga gusa cyo twavuganye n'ibyo kandi urondera genda wiyumvira utekanye kandi usimba umutima utekane mu mutima wiyumvire uje kuba muri Canada cyambutse sawa bon frère wamubwiye icyifuzo cawe donc urumva nawe ko asigaye afite amafere donc afite faiblesse niko nabivuga yarababajwe yaronse ama deception atandukanye rero wiyumvira hakiri kare diaspora basi mube bikazi yako je ngumvuge dolari ryaduze 4600 boss tugende rero twunguze na ya modoka yawe twisubire kuri biro arumva yumvise yamba ico kibazo zo office mirindazi murakunda kubonana uzumushikirize ambwira canke ico nkene nzogutuma togutelefona ugenda mubonana sawa ntari bi vraiment boss mbeneri bahugabanya mbega kugabanya imfungwa zikwiye neza zari zo senda tiyo ko namenye nyene ko no kurirwa ntari yagenirwa ntari none ko pe ubu naho tuje kuryama he amama ngiri ndakanirindira umusheri wanje kuko nkubunye boss ajya agasanga duhagaze ngaha anye ubu natabani kateka franga za kumwezi tuza kubi wawe mana yanje bye no diaspora oya si mu diaspora ndo kwashimye wewe mana yanje ndamuhamagara canke tugende muhamagare basi ndamusigire basi na ayo kugura intuze zo kurya nari njoko basi ngo gatoyi mademoiselle ingo kwanza gato neri ingo basi ndabwira miri usabire sana marasi yo kurya basi ahubwo araguhamagara ukura mugara kandi boss ndakubabwire donc fashase marasi yo kurya basi nufashe ibirenze kurya sivyo nta kimwe nufashe ibirenze ufashe gusaba kurya uzobukoze neri nyataje mbe nangaye aba
Bank of Nani Mazambi? naciye muri Zambia naciye navunjishije Aciye muri Zambia. None mire ayonyisha nda Genda kubavunja bakuvunjire. Franga hizi za diaspora chukua. nabavunja iyi. Kintu mana yanje we. Vuga merci n'umusurara mu kuburengeti ona uyu. Vunja renda bakura he. Urakoze. Urakoze. Nizagire nawe utomfasha ibyo bindi byose ukamera gusa yo kujya gusa ibisanzwe kandi urakoze cyane. Boss tugende rero. Genda muri video bakuvunjire. Tugumuza kunda. Usiraryohe wese. So boss ndibaza rero wana nakoze ndibaza namubwiye ahanje nahejeje. Rero hasigayeho yumvira umwanya. je nta kibazo nagende yumviye ndazi yabonye ko ndi seri Ko takaza umwanya wowe icyo azokenera nzombwira nubwo azokenera ikintu cy'amafaranga tuzumwe ndakora ngikiro muhe ntugire ikibazo rakimwe nzokutuma ndamufasha hasi buke buke atazi karije sawa naribe nta nakimwe. So abakunzi ba STV ndabakunda cyane bavuga ngo urukundo nta myaka urukundo nta rubibe niko novuga. So ndabakunda gose ni kuko Imana Mungu awabariki sana. Tugende diaspora usenguki mu barabara. STV, every story matters.